Ndabaramukije bakunzi ba Bahati Info TV. Uno mwanya ndagarutse ubugira kandi kugira ngo tuganire ku bijanye n'amagara y'abantu na cane kukungene abagabo bashobora kunwa imiti canke kwiteza inshinge kugira ngo bahagarike kuba botera inda abagore babo. Ubu buryo tumenyeye buba ku bagore canke bukoreshwa ku bagore, aho uzosanga abagore bashoboye gukoresha inshinge canke utugegene kugira ngo ntibashobore kuba botwara inda mu kiringo runaka bobo baba bakeneye. Hari n'igihe aba bagore nyene bakoresha ibidonge bibaye ngombwa, ariko ku bagabo hari uburyo busanzwe buhari bukunze kuba bwitwa metode za condom canke metode za vasectomie. Izo metode nazo canke ubwo buryo sibwo ngomba mvuge ko kuri uno mwanya, nza kuvuga ubundi buryo burimwo buragirirwa ko ubushakashatsi. Ariko hagati aho reka manze ndabasigurire ubu buryo bwa condom ubwo ari bwo canke bwa vasectomie. Uburyo bwa condom canke bw'agakingirizo bufasha umugabo kudashobora kuba yotera inda, kuko ako kantu akambika ku gitsina ciwe kagaheza kakamufasha mu gihe aba ari kurangura amabanga y'abubatse, ntaba gishoboye kuba yotera inda. Mu gihe uburyo bwa vasectomie ari udutsi tumwe tumwe two ku gitsina bashobora guhimbagura kugira ngo bishoboke umugabo ntaze yongere gushobora kugira uburyo n'inguvu zo gutera inda. Ariko sibi naje kuvuga, ahubwo naje kuvuga ku bijanye n'ukuntu aba bagabo bashobora kumira imiti nk'uko abagore babikoresha canke inshinge canke utunaturiya kugira ngo vyorohe neza na neza bishoboke nabo ntibashobore kuba botwaza inda abagore mu kiringo runaka. Mbega ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS ribivuga ko iki? Mbehoho ubushakashatsi bw'iyi miti bugeze hehe? Mbega hoho iyi miti irafise akarusho ku bagabo? Imbere yuko ninjira mu idonido ry'ibi bintu, reka manze ndabasabe abataragira sabone mu bikore canke subscribe. Reka tubandanye. Nari kuvuga ibijanye n'imiti ishobora gufasha abagabo kugira ngo ntibashobore guteza canke gutwaza imbanyi canke inda abagore babo. Reka tubandanye. Hamwe n'ivyo mu kanya narimeje kubabwira yuko hari uburyo bujanye nuko umugabo ashobora gukoresha condom canke umugabo ashobora gukoresha uburyo bwa vasectomie, aho ubu buryo bwa vasectomie bivugwa neza yuko bwatanguye gukoreshwa ndetse no kubonekana mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 950 kugeza mu 60. Kandi kino babwira ku bijanye n'ubu buryo bwa vasectomie, bigaragara neza yuko uburyo bwa vasectomie butuma umugabo adashobora kuzosubira gutera inda ubugira kandi. Ariko rero nkuko nari nabibabwiye, ubu buryo sibwo tugarukako, ahubwo tugaruka ku buryo buri gukoreshwa canke buri kugeragezwa bugeze kure cyane ushobora gufasha buri mugabo kuba atotera inda mu kiringo runaka, ariko atani ngorane zimushikiye kanaka mu bijanye n'amagara yiwe. Mu mwaka wo mu 2022 ubushakashatsi bwa University of Minnesota bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje igipimo canke se bwakoze ubushakashatsi ku binini bisanzwe vyitwa Y7529 canke YCT529, ndetse ubwo bushakashatsi bw'iyo miti canke ivyo binini bwakorewe ku mbeba, maze buca bugerageza kugabanya intanga canke imbuto z'imbeba ku bice 99%. Ni naho havuye iciyumviro canke inguvu zo kubona neza yuko ubwo bushakashatsi no ku muntu bwoshobora guhagarika imbuto k'ubwo rugero rwa 99%. Kandi no babwira neza yuko atangaruka mbi izo mbeba zaronse. Iryo gerageza ry'iyo miti ishobora guhagarika intanga z'abagabo gukora mu kiringo runaka
byarabandanije nk'umuti wa testosterone ushobora gufasha guhagarika imbuto mu kiringo kanaka biciye mu gutera inshinge abagabo canke kumira imiti canke gusiga gutyo. Ubu naho hasanzwe hakibandanya igeragezwa rimwe ryatanguye canke bivugwa ko ryatanguye mu mwaka wa 2018 ya NES canke NES, aho naho rikaba ari geragezwa rya testosterone risanzwe rishobora gufasha guhagarika intanga canke imbuto z'umugabo kugira ngo ntashobore guteza imbanyi umugore. Ubu buryo canke ubu bushakashatsi bw'iyi miti bukoreshwa mu mvo zo kugira ngo bashobore gufasha buri mugabo wese kugira ngo ntashobore gutera inda atifuje. Twomenya neza yuko hari uburyo busanzwe bukoreshwa kama. Ubwo buryo nabwo ni ubu bukurikira. Urashobora kubukoresha aho uherereye hose, ariko buragufasha mugabo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryo rimenyesha neza yuko ubwo buryo butizewe. Nabwo n'ubu bukurikira. Ushobora kuza uragendeza iminsi y'umugore wawe hama ugaheza ukamenya uburyo ushobora kubigenza kugira ngo ntushobore kumutera inda, canke ushobora gukora iki na kiriya kugira ngo ntushobore gutera inda nko gusesa hanze y'igitsina, hama ugaheza ibintu bikagenda neza. OMS yasanze ukwihangana mu gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo vy'abagabo gukoresha ndetse no kugendereza iminsi y'abagore babo, basanze ivyo abagabo vyoshobora kubagora kwihanganira. Ni nayo mpamvu uyu muti urondegwa hasi hejuru kugira ngo hashoboke inyishu irama umugabo ntiyongere guteza inda canke imbanyi. OMS yasanze kandi uburyo bwa condom butizewe 100% kuko hari igihe yoshobora gutoboka bigatuma hashobora kuba ingorane izi canke ziriya nko kugwara sida, gutera imbanyi n'ibindi. Nubwo biruko ikondomu iraboneka nka hose kandi iroroshe no kuronka. Kandi OMS yasanze uburyo bwa vasectomie bushobora gutera ingorane abagabo kuko ntibaba bagisubiye kuzosubira kuronka ububasha bwo gutera imbanyi canke inda, kuko ubwo buryo bibonekana yuko butuma hahagarara intanga canke imbuto z'umugabo. Mwomenya ko iyo wakorewe metode ya vasectomie uzoshobora gukira hagati y'iminsi 2 n'iminsi 7 gusa. Nubwo biruko ku rundi ruhande ivyiza vya vasectomie ntusubira gutera iyindi nda, ntusubira kugira n'ubwoba bwo kuzokora imibonano mpuza bitsina. Ariko kandi ingaruka mbi kuri vasectomie ntuzosubira ubugira kandi kuronka akaryo kugaruka usubire ushobore kuronka uburenganzira bwo gutera inda, kuko iyo ukorewe metode ya vasectomie biba birangiye. Reka tugaruke kuvyo OMS ibandanya ivuga. Iri shirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mwaka wa 2016 byarigeze gukorana n'ishirahamwe CONALED mu mvo zo gutorera inyishu kino kibazo, aho barondeye imiti imwe harimwo n'iyo bise testosterone, ikaba yari ifise ubushobozi bwo gushobora guhagarika intanga ngabo ibice 96%. Ubwo bushakashatsi rero bigaragara ko bwari bwizewe ibice 96% kuko bwoshoboye gukoreshwa nka kurya ubw'abagore bugirante bukoreshwa. Ikibazo cabaye kubwo bushakashatsi vyagaragaye neza yuko hashobora kuba ingaruka mbi nk'amadepression canke ivyiyumviro vyo kwiyahura, ndetse hoshoboye kuba no gucika intege, ndetse ugasanga n'umugabo ntari kwiyumvira neza bivanye n'uwo muti. Ivyo rero vyaca bituma umuntu w'umugabo adashobora kwiyumvira neza canke atagishobora kuba yogira inguvu zikwiye bivanye nuko imitsi yaca icika intege. Kuva ico gihe OMS yaciye ihagarika iryo geragezwa ibihe bitoya canke ikiringo gitoya kugira ngo imanze igire umwihwezo neza ku buryo bidashobora gutera ingorane mu magara y'abagabo bazowukoresha. Subiye inyuma gato, OMS iramaze igihe cy'imyaka miremire iri kumwe n'ishirahamwe HRP biga ingene bashobora kuronka
umuti ushobora guhagarika intangangabo kugira ngo umugabo ntashobore gutera inda mu buryo bwizewe kujya ku buryo bw'abakenyezi. Nobamenyesha kandi ko uyu muti bari kurondera utuma neza umugabo ashobora kujya ku rugero rumwe n'umugore mu kwigirira amahitamo yo gutera imbanyi canke yo kudatera imbanyi. Iri shirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rirashima na cane kwigeragezwa ry'imiti canke y'ibinini vyitwa YCT 529 canke YCT 529 kari nari nabibabwiye bino binini canke ino miti. Iyi miti canke bino binini vya YCT 529 vyakorewe igerageza ku mbeba, maze imbeba irahabwa, bica bigaragara neza yuko imbeba nayo nyene ishoboye guhagarika intanga. Ni nayo mpamvu vyaciye bigeragezwa kugira ngo birabe ko vyokora ku muntu. Nubwo biruko OMS ibandanya ivuga neza yuko bigikeneye igeragezwa ryimbitse canke ryagutse ku bantu kugira ngo ntibishobore kugira ingorane kw'aba bagabo bariko barabikoregwa. OMS ntihagarara kuko ntihengeshanya kubandanya ikora amatohoza ku bagabo no ku bagore, yumva ukuntu uno muti ni wasohoka bazowakira. Iri shirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS riri mu ujeje guhindura no kuvugurura ibi na biriya Selected Practice Recommendations SPR. Aha ni mu mvo yo kugira ngo haboneke umuti wizewe kuri bose mu buryo bwa contraceptive. OMS kandi ikenera abagabo baje ku rugero rumwe n'abagore, kuko kujya nyene abagore bashobora kwikingira ntibatware imbanyi, bibe nk'uko nyene abagabo bashobore kwikingira ntibatwaze imbanyi. Ni nayo mpamvu ishirahamwe OMS ryitaho amagara y'abantu ku isi rimaze ikiringo cababa canke kirenga imyaka 40 kiriko kigira ubushakashatsi kw'iyi miti, aho usanga baba bari kumwe na HRP. Ndongera mbabwira neza yuko ubu buryo OMS iriko iragerageza ntabwo buremezwa ibice 100%. Bumwe usanga ari 96% canke 99% kubandanya mu ijambo rimwe ntiharagera aho bwemezwa, ariko biravugwa neza yuko guhera uyu mwaka turimo wa 2025 kugeza umwaka wa 2030 umuti uzoba wabonetse. Nta umenya neza yuko ari mu kwezi kuza canke mu kundi kwezi canke ku mwaka uza canke ku wundi mwaka, ariko muri iki kiringo c'imyaka 5 hashobora kuboneka umuti uhagarikira abagabo kudatera canke kudateza inda canke imbanyi. Aha novuga nko ku bagabo basanzwe bicaye bariko barindira iyi miti ko iherahezwa, mubandanye murindiriye, umwanya n'umwanya irashobora kubashikira. OMS iracabandanya ikuramo utunenge twoshobora gutera ingorane amagara yanyu. Mukirindiriye hari uburyo nari nababwiye busanzwe bukoreshwa kama. Hariho ubwo gushira hanze izo ntanga zanyu canke imbuto zanyu, canke hari uburyo bwo kugendeza iminsi y'abagore banyu, ariko nabibabwiye ubwo buryo ntibwizewe neza na OMS. OMS ico ikeneye na cane ikeneye ino miti igirirwe ubwizegwe, ico twokwita efficacité mu rurimi rw'igifaransa, canke igire umutekano ukwiye mu mubiri w'abagabo. OMS ico ikeneye ca mbere ni ico bita ubwizegwe. Tuvuze ubwizegwe ni kurya abagabo bashobora kwizera uyu muti, bakawizera ku bice 99 canke 100% nk'iy'abagore, kuvyita mu gifaransa l'efficacité. Ikigira kabiri OMS ikeneye ni umutekano. Uyu muti ugirire umutekano mu mubiri canke mu mibiri y'abagabo, cyo kwita mu gifaransa la sécurité. Uyu mutekano umeze uku gukurikira: bitume ubwonko bw'umugabo bubandanya bwiyumvira neza, bitume imitsi y'abagabo ibandanya ikora neza, ndetse n'izindi ngingo z'umubiri zibandanye zikora neza mu gihe baba bakoresheje uno muti. Ibi bintu niyo bija guhera canke bija guherahezwa, OMS vuba irabazaniye uno muti, kuko iyi miti bisabwa kuba itagira ingaruka mbi ku bwonko canke ku mutima n'ibindi. Ikindi kigira gatatu nuko OMS ikeneye ko iyi miti iba yemewe, ico twokwita acceptabilité mu gifaransa. Ariko kandi OMS ivuga neza mu gihe iyi miti izoba yemejwe 100%
kugira ngo ishobore gukoreshwa canke itangure gukoreshwa, ihimiriza canke yemeza neza yuko bisabwa ko buri mugabo wese azoyikoresha ku bushake bwiwe atagahato, atakuvuga ngo jewe mpaye ndayikoresha ku nguvu uku nuku na kuriya. Ikoreshwe ku buryo kumwe n'abagore bahora bayikoresha, aho usanga bayikoresha umwe wese kubishatse atagahato. OMS kandi irahamagarira na cyane abahinga bayo aba nabariya haba n'abandi bahinga basanzwe bari gukora iyi miti kugira ngo bakore ubushakashatsi bakumira ingaruka mbi, kugira ngo iyi miti ntagire ingaruka mbi izoza guteza ku magara y'abazoba ariko barayikoresha. OMS ibandanya ivuga neza yuko ata muti uzoshobora gukoreshwa wari wo wose ku magara y'abantu utamanje kwemezwa neza ibice 100% ko ushobora kuba udatera ikibazo amagara y'abantu. Ni nayo mpamvu abagabo borindira gato kugira ngo bimanze bije mu buryo. Ndabakunda bandanye mugira subscribe, turi kumwe 5 tuzosubira ku bindi biganiro. Nimwaba hari ico mukeneye ko tubandanya tuganira, andika aho hepfo muri commentaire. Turi kumwe, ndabakunda, bye bye.